wo bita Marshal yabigarutse ko aravyemeza ati M23 mugiye kuyibona ibujumbura igiye kubera icari cyo urya asesangura iki asesangura iki asesangura ivyo ubutegetsi bwa muhekenye Marshal meyo uvuga amagorwa abandi bagowe ayi wabo akarekeraho haje abanyarwanda bari degemvye M23 ishobora igiye kurangiza icyo bita CNDD-FDD ngiri ku butegetsi mu Burundi ngo CNDD-FDD ni mboje kuntu kwenza gusa oya niki yago Tiko tuganira ko byo nabonye hariho bamwe Marshal yanavuze yageze haravuga ati Terega Evariste ashobora kuba ari Juvenal Habyarimana yabaye metamorphose yiyuburiye muri ntuze ya muri Evariste ndayishimiye ndabigaruke ko jewe sinamuvugize umukuru w'igihugu yego tuje kuntega umutego ngo ngire mvugi ibyo bavuganye urumurundi abone biriko biravuga akavyumva ariko biriko rike batavuga yuko u Rwanda muri iyo nama wiyamirije M23 cyapfuzwe na hirya no hino harabona tamwe kubibona ngaho biriko biravugwa mugo bitavugwa nabari hano wa undi kabarebe nyine niwe yari hariye wa undi James Kabare umwe yavuga nyene ko uvuge ko Rwanda go baruhimbye no Rwanda go reka kwitwa M23 tuba gute uragwitwa ntuzeye twigwaneho gute kandi mu meza y'ibiganiro yaba Angola yabidoha yaba Etazini ariko guhitaba ivyo byo koterabwoba byavuga ngo M23 mu Burundi bugiye kuyibona ntibuyitse womenye u Rwanda ntumenye M23 uzo Rwanda na M23 yega ata Rwanda nta M23 oya M23 ko yaje yishongora bashiki bukambi bati buvuye tubahaye iminsi 2 uburundi muri mwatubishike sivyo mwasubiye iwanyu ahandi ho murabona M23 ico turico rero gushika ico bari ko dusubiriramwe haheza amezi nta ni santimetero imwe basubira gutera bapasa baje imbere hari umwugariro w'umurundi hari useruka bukambye muga hari abahungu b'abarundi bacanye ku maso Apotre ngeze kwa kantu rero kerekeranye numvise twage ducishamwe n'u Rwanda uyu munsi nkuri iri mu Rwanda ni umuntu bita President Son Excellence le Président de la République du Burundi Evariste Ndayishimiye ngo ingendo ziwe Uganda na Kongo aho yaravuye ngo muri Uganda ngo ashobora kuba ngo Museveni yamubwiye yuko M23 ishobora kuba ingingo abayiri inyuma tutakwiye kubaraba ko reka tuvuge ngo u Rwanda turehe kuruzanamwe turehe kuzanamwe ibi ahubwo ko ikibazo kiri muri Kongo n'Uburundi bugifisemo uruhara iyo nkuru yo bihari koko uri kurabiraba wewe nko mu byo twaje kuganira muri kano kanya tuvuge ngo President Evariste bari nyuma y'ibiri ko birabera muri Kongo ko bavuga yuko kandi ngo M23 bagiye kuyumva niyo makuru ahari abasesenguzi niyo bakora niyo bavuga wo bita Marshal yabigarutse ko aravyemeza ati M23 mugiye kuyibona ibujumbura igiye kubera icari cyo urya asesangura iki asesangura ivyo ubutegetsi bwa muhekenye Marshal meyo uvuga amagorwa abandi bagowe ayi wabo akarekeraho haje abanyarwanda bari degemvye Marshal avuga ko igihugu cy'u Rwanda kimeze neza mu Burundi hari bibazo ngo byinshi ngo naho yakuriye Kigali ngivye Burundi arabimenya cyane abi Burundi batabeye byo Kigali cyangwa batabeye byo Rwanda asesengura yemeza yuko Burundi M23 ishobora igiye kurangiza icyo bita CNDD-FDD ngiri ku butegetsi mu Burundi ngo CNDD-FDD ni mboje kuntu kwenza gusa oya niki yago Tiko tuganira ko byo nabonye hariho bamwe Marshal yanavuze yageze haravuga ati Terega Evariste ashobora kuba ari Juvenal Habyarimana yabaye metamorphose yiyuburiye muri ntuze ya muri Evariste ndayishimiye kakanda kabonye nagize ubwoba ntangura kwiyumvira ati kakano kantu kakomeye yewe ufise ubwoba ntuzo garuke kunda oya nashishimuwe nk'umuntu avyiyumvira avuga ati oya ubwa mbere ho umuntu yarabaye metamorphose ibyo kuvuga ngo Museveni yaravuze ibyo bavuga n'umukuru w'igihugu ndabigaruke ko
jewe sinumuvugizi w'umukuru w'igihugu yego tuje kuntega umutego ngo ngire mvuge ibyo bavuganye uri umurundi abone ibiriko biravugwa akavyumva ariko mbere ko batavuga yuko u Rwanda muri iyo nama wiyamirije M23 byavuzwe na hirya no hino harabona tamwe kubibona ngaha biriko biravugwa mugo bitavugwa n'abari hano wa wundi Kabarebe nyine niwe yari hariye wa wundi James Kabarebe umwe yavuga nyene ko Perezida w'Uburundi yahamagaye abatutsi bo muri Masisi bambe abahutu bo muri Masisi bo hariya muri no we akababwira yuko bo kwitegura akabaha abasirikare ngo bahonye ubwoko bw'abatutsi niyo yari James Kabarebe mu nyuma we baranavuze yuko u Rwanda rwiyamirije byivuye inyuma M23 n'ubutegetsi wikomoka ko butemewe harimwo n'uwitwa n'uwahoze ari umukuru w'igihugu batanguye kuvugamo nyene mwiyo ico ni ikintu cerekana yuko bimwe nakubwira cyagiye iyo ijojo bayishize mu kanwa agasoze hagahera baca bacira tuvuge ko Rwanda go baruhimbye no Rwanda go hakwitwa M23 tuba gute uragwitwa ntuzeye twibwaneho gute kandi mu meza y'ibiganiro yaba Angola yabidoha yaba Etazini ariko guhitamo umuntu acagira amakenga ko hicara Kongo n'u Rwanda bakaganira kubiwe ko bibera ngaho Kongo icare guhumura n'amaso abanyamurenge mbe kubera iki muri ibyo biganiro byose uko ari hatatu biriko biraba atakibazo cy'abanyamurenge na kimwe kiri kumeza y'ibiganiro kirigira kija kuri table ngo babikiganire ayo maborogo yabo ayo marira bariko bararira kumva data wanje gogoro bakunda ariko gwabahaye byose kubera iki muri agenda mwisha koshi iri mu byo bagiye gushira ku meza y'ibiganiro atakibazo cy'abanyamurenge kirimo aho nta question mark iri point d'interrogation kabisa sivyo ivyo byo koterabwoba byavuga ngo M23 mu Burundi bugiye kuyibona ntibuyitse wowe menye u Rwanda ntumenye M23 uzo Rwanda na M23 yega ata Rwanda nta M23 oya hanyuma ikindacyo ibiye byuko bavuga ngo bagiye kubona iyo ariyo wowe yibona gute gusuma ko bamaze kuyibona kuri uwo guntambara amakuru tuyafise tuyatse M23 ko yaje yishongora bashiki bukambi bati buvuye atubahaye iminsi 2 Uburundi muri mwatubishije sivyo mwasubiye iwanyu ahandi ho murabona M23 ico turico niwe gushika ico uwe bariko badusubiriramo haheza amezi nta santimetero imwe basubira gutera bapasa baje imbere hari umwugariro w'umurundi hari useruka bukambye muga hari abahungu b'abarundi bacanye ku maso urusoro rumwe rujana umuntu barabizi ico bituma batavase none ni ropo barimo oya nakaruhuko barimo bavuga bati niyo bazoja turushe twacitegura ibyo tuzoza nimwa barabonye ko bidakunda rero kuvuga ibyo by'amaterabwoba nogira barabe yuko ingabo z'u Burundi babati reka twaye ko batogira ubwo ngo bahunge basubira iwabo hama twibandaniriza kono kurota bahagaze pe hama kwiyumva yuko u Burundi bwotinya igisirikare cya M23 cyangwa cy'u Rwanda cyangwa ikindi gice cyose tavyo mbona abihari ni barire bihore ego majambo bafatanya n'ijambo Très Honorable Reverend kuri yo yavuze kavuga yuko ari ugutegura ugwaruka ku buryo cyangwa isi igihugu ku buryo gikingirwa atangwa ntihabe mw'ingorane ngo abantu umuntu azotera igihugu cy'u Burundi atazigera agira iki agitsinda kuko no gutegura none gantuze ko yateye akamo gucunga bakaba amaso y'ucabo atigeze babwira ati mwiteguye tuzotere naka nta gihugu yavuze ikibazo igihugu cy'u Burundi gikingiwe kikaba gifise amahoro n'umutekano muri murundi wese aryamiye amajanja abo bandi bafise ingorane zi nabonye nyine ingorane zifise abo hakurya bazifise kubera hanyuma mvuze Très Honorable ivyo yavuze yashimangiye yari kuyibutsa abarundi ibwizwa shingiro rivuga bateza kurwanira igihugu cyabo ingingo ya 72 ivuga ko buri murundi wese ategerezwa kurwanira igihugu ciwe mu gihe gitewe agaho harwana
ivyo rero abidugiye ko ivyo rero biza kubidugira ko mugihe bata barundi murafise umwasi turabizi kumera amagabo abazi bariho yego uravyumva nico gituma rero kuva kera umwana w'umuhungu yakura yigishwa kurwana kuko arati wa muhungu nta muntu w'umugabo muzima abunda umwasi yateye bavye abatama n'abagabo bakuze bafata imisore bakayigisha imyambi bakayigisha gutera amacumu bakayigisha kuzibukira bakavuga ati umwasi niyatera ntuzugenza umugongo none ko batavuze ati nimwitegure tubagomore mutera basi kavuga ati jyamira amajanja gusa umunsi umwasi yaje azamenye ko barundi tujya dukaravye none ntiyavuze jambo ryiza yavuze jambo ryiza none libariye kubera iki libariye kuko bacha bavuga bati rero ati migambi bafise ati bategura kugira iki kuza kwica cyangwa se gutera ibi bihugu tubibaye natwe turimo rega niyo cyo mu bihugu yigeze kubivuga aravuga ati umunsi u Rwanda gohirahira rugatera ibuye rimwe cyangwa rukica umurundi umwe rukavuga ati turateye Burundi umurundi wese ahari yiteguriye ku Rwanda jambo yararivuze ari mu Kirundo niba ntihenze none wumva umuntu yiteguye ku Rwanda yorara atajyamiye amajanja oya ntibibaho donc umukuru w'umugabo uri ku butegetsi yasubiyemo ibyo bwizwa shingiro ritwemera rivuga ivyo umukuru w'igihugu yashikirije nuko umwansi ahari Petete ko ubwo butumwa atabushimye muga no kubabwira muti mumenye neza mukaza muzosubira inyuma Marishal rero mu byakomereza akavuga yuko umugabo CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi atari umugambwe uje kurambira ku gihugu cyangwa se uje kurambira mu Burundi bagiye kubusenyura ugiye gusambuka mu misi mike ku rubuga ngira ngo abantu babibona bashobora guca batangura kwiyumvira ati none bizokogwa nabandi nicyo kibazo naje ntangura kwiyumvira apotre ubona bishobora uyu musesenguzi ntashobora kuba ariko kumbura ariko aracacanya abantu agamije guteranya abarundi ugira ngo senede kumburi bona ati abasi bacu naba abantu tubere ingaba bashaka kudutera hagati yacu uko buri kose mugambwe sumwe mu Burundi mbega ivyo byita kwihera impundu mu kirago kuko iyo urota indoto zazopfa zishitse ivyo bon ça c'est utopique d'abord ni bintu irrealisable kwibaza kuko urumva uvuze ngo umugabo CNDD-FDD sinda urimo murantu barira mugabo nta nicyo mpfa nawe je urabyumva mugabo ugiye uvuga ngo uzokura ukuza hiki uzorasa uzohiganwa nawe utsinde utari nahane ngira ngo kuvuga ngo ngira no kureba babona Petete umugambo uri kuwitabwa n'abantu benshi cyane yego kuko ugiye kuraba amatora imyamamazo yabaye yituru ya 2025 nukuri amasanamu twabonye arabihiye ijisho ry'umwasi pe ry'umwasi wa CNDD-FDD ntiyoryohe oya pe kubera n'ibintu bitari bijyambere kuko uzoshake mugarukana amayimaje y'imyamamazo yabaye mu myaka iheze 2020 2025 bame Kenze 10 nta na rimwe byari bagende ko uno munsi ugiye kuraba kuri terre ni bashana ni majanye amadrone twayibonye amadrone yaragurutse atabakatira mu nzira adaheje gukamera abantu donc uri kurabibona nukaraba hari ikintu uze nyene Reverend yavuze ati CNDD-FDD n'umugambo utiteguriye gusaza ati uko twebwe turiko tuteragira kuva mu bana bato abantu kumva ngo sivyo ngo kujana abantu babana mu mugambo umwe ariko je ndibuka jewe abaye umugambo w'ipro none shaka ntitwara umugambo badiridiri bari bande ko batwambika impuzu n'udukofero mukiri bato tugatambuka gisoda byari iki ntihari mu bana rero byari mu bana rero abantu iyo umwaza gukomeranye emera komera ukuboko utari buce urakuramutse umusozi utari buhenure urawegamira nico gituma rero ubutegetsi utari bukure urabukorera kabuyoboka nico kimwe none boduhayira FPR yuba yoyo ko ari imwe mu Rwanda hari imigambi ngaha wabonye ahiganwe ngaha
kuri terrain mbona wabonye hari imigambi ingahe umugambi udomina ni FPR inkotanyi noya ni wonyene ugoye kwerekana yuko uri populaire abanyarwanda bo kwizera FPR ari gukise hasi tijho nibikunda nuhikanu oya ntibikunda nico gituma urumva ayo botangaje byose bati twaronsa ayangana nta uvuga ati suko kuko ntiyagiye kuri tele rero kuvuga yuko ntuze muganga CNDD-FDD bazokuraho Yesu muganga CNDD-FDD n'u Rwanda bipfanike bahuriye kuki ngira ngo umusesenguza ko rumi go bagwanyereye ngira ngo bari gwanyereye uko muri iki gihe urumva bavuga ivyo batamitswe bakita ubusesanguzi bwabo bavuze budget yo guhemba abantu bagatamikwa nande rero ushatse kuvuga na leta y'u Rwanda niba babwira ati genda muvuga ibi yego none ntibigaragara bakabaha amafaranga yego nakubwiye hajya kwemeza ikinyoma kwa bikuri bisaba inkomezi nyinshi bisaba ingufu nyinshi kandi bisaba n'umutahe ukuri kukwemeza nta mutahe bisaba ariko iyo umuntu yivugira ukuri uzanga kuvuga ari wenyine ntakeneye umufasha nta support kuko ari sure ivyo ariko aravuga mugabe iyo abantu bahagurutse kuvuga ikinyoma bakagomba yuko bakoresha ingufu zose zishoboka kugira bacemeze nk'ukuri barondera abantu benshi babatera inkunga namwe rero mushobora kuvuga ikinyoma mukacita ukuri kubera abantu bashobora kubakurikira bati ivyo naka yavuze nivyo barabakeneye ibyo nico bituma babona umusesangutse so gusesangura oya uko no guhekenya baguhukamira hama nta bintu nabi uko igihugu nje ngo gisesangura utakizi neza gitunganije hanyuma umugambi ugomba kuranduka cyangwa kuwukuraho ukugwaho n'abene gihugu bo muri ico gihugu tukugwaho n'umuntu wo mu mahanga canke politike y'amahanga n'abantu bene wo bavuga bati twe turashaka guhindura canke tukawukuraho tukawita ukundi ndahije ryo ni kurota abantu bahagaze